Ndabaramukije mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu imwe rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru habagiriwe avugwa mu bisata bitandukanye, akaba kandi hari amakuru haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko umumenyesha amakuru wakoreraga kuri shene ya YouTube ya Jakenge TV ariwe Niyukuri Dieudonné Batazira Habe afashwe n'iperereza, ariko akaba yari yashiriwe ko umutahe yafatanwe na bagenzi biwe bashika 4, kuri ubu ngubu bakaba baramaze kujanwa n'iperereza ry'u Burundi. Uyu Dieudonné Niyukuri Batazira Habe yakoreraga mu gihugu cibanyi c'u Rwanda aho yari yarahunze, ariko kuri ubu ngubu akaba yarashizwe ko umutahe ndetse akaba yarafashwe na Alexis Hajayandi yamwigize ko umugenzi. Mbega uyu Alexis Hajayandi yoba yarabikoreye iki? Ese wewe yoba agiye guhembwa ibiki? Amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngo nuko Alexis Hajayandi nawe yoba agiye guca acibwa umutwe bivanye nuko ngo nawe yoba abitse amabanga menshi y'ubutegetsi bwa CNDD FDD, nkuko n'abandi bose bakorera iperereza iyo barangije akazi bahawe nta yindi mpembo bahabwa uretse guca bagandagurwa. N'amakuru rero duhawe n'amasoko yacu na cyane tugiye kugaruka kubijanye n'ubuzima bwa Alexis Hajayandi ndetse no kungene yoba yarafatishije Habe cyangwa se Dieudonné Niyukuri ndetse na bagenzi biwe bashika 4. Dufise intahe za Alexis Hajayandi, umusirikare, umuroberi, umuvugabutumwa, umudandaza, kimyozi, umusuma wo nta wundi ni Alexis Hajayandi. Icigwa c'iperereza ry'u Burundi abarundi bagadakwiriye kubandanya birengagiza. Mu ndwi iheze Fokode yari yatunganije ikiganiro kidasanzwe cari kijanye n'amayeri bendetse n'imitego y'iperereza ry'u Burundi. Twarerekanye kandi ingene ubutegetsi bwa CNDD FDD bwubakiye ku iperereza kuva bukijaho. Haratanzwe impanuro uko umugwi wose uziko ushaka guhangana n'ubwo butegetsi, ikintu ca mbere wohera ko ari ugutunganya igisata c'iperereza muri wonyene. Hari kandi benshi baciye bashira amaso ku bantu bazwi cane, mu gihe ico cigwa cashimikira kukugurura amaso hafi yacu, bamwe bose ku rugero rwabo mu vyo barimwo. Ibiherutse gushika mwifatwa rya Dieudonné Niyukuri Batazira Habe ndetse na bagenzi biwe bishimangira iyo mpanuro. Inkuru yerekeye umukozi w'iperereza Alexis Hajayandi, inkuru yiwe irasa cyane ni umuhisi Lambert Bitangimana yakoreshejwe cyane n'iperereza ryo ku kirimba ca Perezida Nkurunziza, aratuma abatari bake bicwa abandi baranyuruzwa. Yakoreye kandi mu bihugu nka Kenya, Uganda, birangira kandi nawe yishwe n'iperereza muri Ndamukiza 2017. Twizere ko Alexis Hajayandi nawe atazohabwa impembo yahawe Bitangimana. Mbega Alexis Hajayandi yoba ari muntu ki? Ubuzima bwa Alexis Hajayandi burimwo ibipfungo byinshi. Kumbure abazosoma amakuru yiwe yimbitse bazodufashe gushira umuco aho tutabifashe cyangwa se aho tutawufise neza. Igipfungu ca mbere kiri mu mamuko ya Alexis Hajayandi. Bamwe batwandikiye ko avuga ko yavukiye mu ntara ya Rutana, ariko ntawashoboye kumenya neza aho mu Rutana avuka hariho. Hari abavuze kandi ko izina abavyeyi biwe bamuhaye rishobora kuba atari Alexis Hajayandi, ariko nabwo nta numwe yashoboye kuvuga irindi yoba yarigeze kuba yitwa.
abo baba muzi neza kuva mu buto abo binjiranye mu gisirikare bose boduha umuco ku kuronka umuco ujanye n'amakuru ya Alexis Hajayandi. Alexis Hajayandi kandi yarabaye mu gisirikare ca kera ex-FAB, beshi batwandikiye bavuga ko yavuye mu gisirikare muri 2005. Ntituzi neza ko ari umwaka yakiviriyemwo n'impamvu yabimutumye. Mu gisirikare yari mu rugero rw'abasirikare bato abo kera bita homme de troupe. Avuye mu gisirikare Alexis Hajayandi yagiye kuba mu ntara ya Bubanza, ni nayo mpamvu ngo beshi bazi ko yoba avuka muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza yahahora, aho ngo ku Mpanda kandi ni naho nyene atangura kuvugwa mu bikorwa vya politike kuko ngo yabaye umukuru w'umugambwe MSD muri komine Mpanda. Mu nyuma Alexis Hajayandi yaciye aja kwinjira ikiroberi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamwe mu batubwiye mu kiroberi citwa FPM abatabazi coba cari kirongowe n'uwo bita Komanda Abudara. Yoba kandi nawe ngo yavuye mu gisirikare c'u Burundi ariko poho ari Caporal. Alexis Hajayandi avugwa nk'uwari ajejwe gupanga intambara les opérations. Hari kandi abandi bavuga ko yari muri FPM abatabazi ariko agahabwa amategeko mu wundi muhari Foronabu Tabara. Biragoye kandi gutahura ariko ico gihe nyene ngo niho abambere batanguriye kumumenyera ko ari umukozi w'iperereza. Muri 2013 Alexis Hajayandi yarahagaritswe co kimwe na bamwe mu bo bari basangiye kurongora FPM abatabazi. Yafatiwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hanyuma arongerwa mu Burundi. Amasoko yacu kandi avuga ko muri ivyo bihe kandi hari ivyo yakoranye n'umukozi w'iperereza azwi cane Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Ibohero rikuru rya Mpimba yarimazemo imyaka 5 kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2018. Ni ikiringo yamenyaniyemwo n'abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni ikiringo kandi Mpimba yaciyemwo imigwi myinshi cane y'abanyororo ba politike. Alexis Hajayandi yamenye kubiyegereza cane, aba umugenzi wa beshi, amenya amabanga ya beshi. Bose bavuga ko vyari byoroshe vyose ngo kwizigira Alexis Hajayandi. Aho mu Mpimba kandi Alexis Hajayandi yitwa ko yakijijwe ahinduka umuvugabutumwa. Hari amafoto menshi amwerekana afise Bibiliya, ahandi avuza piano mu ngoro y'Imana. Muri 2018 kandi Alexis Hajayandi yararekuwe mu gihe abo basangiye dosiye bari bagipfunzwe. Amezi amaze kurekurwa Alexis Hajayandi havugwa mu buzi bwinshi butandukanye mu bibanza bitandukanye. Yarakoze kwa Honorable Fabien Bacirya Nino, yaradandaje kandi impunzu mu isoko kwijabe muri galerie yari kandi hepfo ya PAF ya kera n'ahandi. Yarabaye kandi kimyozi muri za salon de coiffure zitandukanye nko kumutakura ndetse n'ahandi. Yarakoze kandi mu masosiyete ajejwe gukwiragiza mu gihugu ibidandazwa vya Savonoro. Irya nyuma yakoreye ni iryitwa Muhire Business Center, aho bavuga ko ngo yagiye abivye miliyoni 38 z'amafaranga y'amarundi muri 2024. Muri iyo sosiyete kandi bavuga ko nubu hariho umutahe urondera Alexis Hajayandi ariko ngo waramubuze irengero. Ubwo nyene Alexis Hajayandi yaciye aja gukorera mu gihugu ca Zambia, ariko yaraciye no mu bindi bihugu nka Kenya, Mozambique. Muri Zambia kandi yashitse yugurura ico bita shop canke imangazini ariko ntihatevye.
abo bari kumwe i Lusaka muri Zambia bavuga ko ngo yababwiye ko agiye kwinjira ikiroberi aca aragurisha ya shop yiwe, ariko imwe mu ngorane yagiriye muri Zambia nuko hariho abo ngo bahoze bapfunganywe bari batanguye kumuhererekana ko ari umukozi w'iperereza ry'u Burundi, niko ngo guca aja mu Rwanda kwa Dieudonné Niyukuri batazira habe. Ni ryari Alexis Hajayandi yatanguye gukorana n'iperereza ry'u Burundi? Biragoye kubitora, ariko mu mabanga n'ibihe yaciyemwo ni heshi habonetse ukuboko kw'iperereza. Abo bakoranye MSD muri komine Mpanda bavuga ko igandagurwa rya Surwavuba yatwara urwaruka rwa MSD yishwe ku itegeko ry'uwatwara umutumba Musenyi uwo batazira Matabura. Amasoko yacu kandi harerekana ko Surwavuba yatanzwe na Alexis Hajayandi ageze mu ngabo za FPM abatabazi. Alexis Hajayandi avugwa mu bitero yatunganije vyoba bigamije gufasha mu kwicisha urwaruka rwari muri uwo mugari, akabajana gutera atavuganye n'abandi, akabatwara azi ko batagira inkoho zikwiye bakisanga baguye mu bitero. Aravugwa kandi ingene yafashwe ubwa mbere agapfungwa ukwezi kumwe gusa hama akarekurwa agasubira ku rugamba. Ni gute umukuru w'abaroberi atera mu gihugu agafatwa agaca agaruka akarekurwa, abo bari kumwe ngo bakabifata ko bisanzwe? Ni mu gihe kandi yari mu mpimba. Alexis Hajayandi ari mu barongoye igitero gikunze kuvugwa cabereye muri komine Kabarore mu Kibira, igitero cafatishije abantu benshi mu bari barahunze. Alexis Hajayandi yakomanda igitero ari mu mpimba. Iyo yari inzira yo kumenya amakuru yose, benshi barakeka ko ayo makuru yoca ahabwa iperereza. Bamwe mu bo bahoranye mu mpimba baratubwiye ingene barondewe n'abakozi b'iperereza rikabasanga hanze mu bihugu bari barahungiyemwo, bose bagasanga ni Alexis Hajayandi yabahaye amatelefone yabo ndetse n'ibibanza barimwo. Hari abatubwiye kandi ingene bahatswe kwicwa muri ivyo bihugu, bagasanga babakozi b'iperereza bariko barakorana n'abapolisi muri ivyo bihugu bari baragiyemwo. Bamwe bahavuye basubira guhunga ivyo bihugu. Kubari hanze kandi Alexis Hajayandi yamakoresha ubuhinga busa, asaba ko bomuha indaro hamwe, ndetse akavuga ko azanywe n'ivugabutumwa ngo ashaka gushinga amasengero, ahandi akavuga ko aje gukora urudandazwa, aba yipfuza kubona neza aho abantu baba akanamenya ibyo bagezemwo, mu nyuma iperereza rica ritangura akazi karyo. Iperereza rikunze kubumuha ubuzi ahuriramwo n'abantu benshi, akamenya amakuru yabo, kudandaza mu isoko canke kumwa mu musatsi mu bice birimwo urwaruka ruzwi ko rudakunda CNDD FDD. Imirwi Alexis Hajayandi akorera ko canke ni abahoze muri MSD, abahoze bapfungiwe muri mpimba bamwe, ndetse be na bamwe mu ba ACNR. Igihe yari mu mpimba, Alexis Hajayandi yamenyanye na murumuna wa Dieudonné Niyukuri batazira habe. Bose bari bapfunzwe baba bagenzi. Ivyo ni navyo ngo yakoresheje kugira ngo ashikire Rabe. Aramuronderera baba abagenzi, amubwira ubutwari n'intambara zose yarwanye, amwumvisha ko ngo amushigikiye umugambi wo guharanira impinduka mu Burundi. Alexis Hajayandi yaciye anyarutsa kugurisha ya shop yiwe muri Zambia, anyarukira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ashikira muhira kwa Ahabe kwa Rabe. Kandi Alexis Hajayandi yabaye amezi 2 gusa anakora akazi ko kumwa umusatsi mu bice vya Nyamata, aho ndetse mu Rwanda
gutyo abandanya ca gikorwa co kumenyana n'abarundi batari bake aciye mu kubamwa umusatsi. Amasoko yacu avuga kandi ko Alexis Hajayandi yavyumvishije Habe ko afise abakuru b'amakambi ya gisirikare mu Burundi bakorana kandi bashaka impinduka. Abo baranatelefonye baravugana na Habe, nuko harubakwa umugambi udasanzwe wo kubaka impinduka, ariko cari ikinyoma cubatswe n'iperereza. Alexis Hajayandi yarungitswe imbere mu Burundi gutegura amazu abazova mu Rwanda bazoshikiramwo gupanga akarere nk'uko babivuga. Ico Habe n'abagenzi be batamenye nuko Alexis Hajayandi yashitse afatisha abantu bari mu Burundi bari basanzwe mubo bakorana na Habe. Kugeza ubu nta numwe azi ubuhinga bwakoreshejwe kugira ngo bumvishe Dieudonné Niyukuri batazira Habe ngo yemereye kwinjira mu Burundi ku munota wa nyuma. Ico bikoze Habe na bagenzi we bashitse mu Burundi baromiwe, basanga uwo bari barizeye ko yari umugenzi basanga ni umukozi w'iperereza akomeye, bose barabacakira. Alexis Hajayandi arorera. Aho rero bari bashitse baha Alexis Hajayandi imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Vox ngo niyo aza gukoresha mu kunguruza abantu. Mu nkuru zikurikira tuzobasangiza bimwe mu binyoma Habe ndetse n'abagenzi biwe bahawe. Tuzobabwira kandi n'ivy'ubutegetsi bw'u Burundi bushaka gukoresha iyo dosiye ya Habe ndetse n'abagenzi be. Turabahaye impanuro, turasubiriye kandi gusemerera Barundi ni mukanure. Benshi murakikujwe n'abasomyi b'urusaku b'iperereza ry'u Burundi. Alexis Hajayandi ari mu bantu baja hano ku mbuga ngurukana bumenyi bakaraba abagize ico bavuga kitaryohera ubutegetsi bw'u Burundi, akaca abandikira ngo bamenyane, ngo yakunze ivyumviro byabo akababaza ibitari bike bibereye. Bagenzi nimugire ubwenge, iyo umuntu akanuye abantu nk'abo arabamenya. Mwirinde kandi gutanga amabanga yanyu, mwirinde kandi kwizera abo mutazi, ariko kandi ntimwemere kuba mu bwoba ngo Alexis Hajayandi bababuze kuba ico muri, ariko kandi mwirinde imitego yabo. Ntihahambaye kumenya Alexis Hajayandi nk'uko benshi babyibaza, hahambaye kumenya uko abameze nkawe bakora, umuntu akamenya kubirinda. Iperereza rirakoresha cane abantu bagira abakozi b'Imana. Iperereza kandi rirakoresha cane abakora ubuzi buhura n'abantu benshi nka Sarodo Kuyefire, abunguruza abantu n'ibintu, abantu n'ibintu ndetse abantu mu mabisi, amamoto, amakinga, abadandaza za rimikashi, abakora mu bubare, abakora mu mahoteli, abakorera mu masoko, abakobwa badandaza imibiri ndetse n'abandi benshi batandukanye. Nibuke kandi ko iperereza rikeneye amakuru yawe rikurungikira umuntu aza asa n'abari mu byo urimwo nk'ibyo ukora. Iperereza ryatunyaze benshi mu Burundi. Harageze ko abarundi bose bahinduka abakora iperereza nabo. Umugani wa Mutama Petero Karaveri Mbonima, iperereza rirahanyanyurwa n'irindi. Dusavye ko twese duhinduka abatasi, nta kubandanya twiyanjajwa ko nk'uko mu Burundi abantu benshi babandanya kwicwa n'iperereza. Uyu rero Habe Niyukuri cyangwa se Dieudonné Niyukuri batazira Habe, akaba yarafashwe mu kwezi k'umunani. Kuri ubu ngubu akaba amaze hafi iminsi ishika 20 ari mwibohero, ari mwiperereza nyine. Akaba yarafashwe ariko akaba yarashizwe ku mutaye n'uyu Hajayandi Alexis. Gusa amakuru dufite nuko Alexis Hajayandi nawe nuko ngo iminsi yiwe yoba iriko iragerwa ku ntoki, bivanye nuko ngo ikiringo yahawe cyo gukorera iperereza coba kiriko
kirarangira. Mbega abanyagihugu bariko babandanya bibaza mbega ibyo Alexis Hajayandi ariko arakorera abanyagihugu na cane cane abahunze ubutegetsi, yibaza ko nawe bitazoca bimushikira. Abanyagihugu babandanya bibaza ko uyu mutego Alexis Hajayandi ariko aratega abarundi na cane cane abahunze ngo nawe ushobora kuzomushikira, kandi ngo bavuga ngo baca umugani mu Kirundi ngo wicisha imbugita ngo nawe niyo bazomuzibura. Byumvikana ko rero na Alexis Hajayandi nawe isaha n'isaha ashobora guca abura ubuzima nk'uko n'abahinga cane mu vya politiki nga mu karere k'ibiyaga binini babandanya babigarukako. Bavuga ko rero ibyashikiye ibyo Alexis arimo arakora nawe ngo azoshobora kuzohabwa uruhembo nk'urwo Bitangimana yoba yarahawe kuri uwo nawe yakoreraga iperereza. Reka rero tube tubihanze amaso turabire hamwe aho bizogana. Amakuru yacu gusa tuwe tuyasuzire ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagize uko kuri no munesha kuri yanyu cyane imwe Rudende ya Isange TV, cyo nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho mu rurimi rw'Ikirundi.